neza kaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruhuma umwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Rutana, Ruyigi, Gitega na Karusi. Mu ntara za Mwaro na Muramvya hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike, nayo mu ntara za Makamba, Bururi, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Kirundo na Cankuzo hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Mwaro na Kayanza, ibipimo bizobe kuri degrees Celsius 13. Ku Muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara zitari nke z'igihugu cacu. Mu ntara za Rumonge, Karusi na Ngozi hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi, na mu zindi ntara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara za Bujumbura na Cibitoke, ibipimo bizobe kuri degrees Celsius 27. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 24 z'umugoroba. Aha rero niho hagarukiye ano makuru atekanye ikirere mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira nije niko ndabashikiriza naho ubutaha.